Ibaruwa ry'umutumwa Yohani. Bakunzi banje, twebwe nitugira urukundo kuko Imana ariyo yabanje kudukunda. Umuntu niyavuga ati ndakunda Imana kandi yanka mwene wabo, ujya no mubeshi. Nkako nyene udakunda mwene wabo abona, Imana yo atabona ntiyoshobora kwikunda. Kandi noneho ngiri ibwirizwa twahawe nayo, nuko ukunda Imana yokunda mwene wabo. Uwomera wese yuko Yezu ari Kristu niwe yavyawe n'Imana, kandi uwukunda wese uno muvyeyi abakunda kandi uwavyawe nawe. Ngiki ikizomenyesha yuko dukunda abana b'Imana: nitwakunda Imana tugakora amabwirizwa yayo. Nako nyene nguru urukundo rw'Imana no kuzigama amabwirizwa yayo. Nayo amabwirizwa yayo ntaremereye, kuko icyavyawe n'Imana cose gitsinda isi, kandi iyo ntsinzi yatsinze isi no kwemera kwacu. Ni ijambo ry'Imana. Nimuze mwese gusenga Imana yanyu. Mukama, shikiriza umwami intahe yawe. Ronsa ubutungane umwana w'umwami, maze acira urutunganya abana biwe, ashingira ingingo abato bato bari iwawe. Nimuze mwese gusenga Imana yanyu. Azobakiza abaniganyi, abakingira ababisha. Mu maso yiwe amaraso yabo azogira igiciro. Bazomusabira ubudasiba, bamuhezagire rirenge. Nimuze mwese gusenga Imana yanyu. Izina ryiwe nirihezagirwa imyaka yose, arakaramba nk'izuba. Azoba umugisha w'imiryango yose, ibihugu byose bizomuyaga. Nimuze mwese gusenga Imana yanyu. Aleluya, aleluya. Umuhanuzi mukuru yaserutse iwacu. Imana yaramukije igihugu cayo. Aleluya. Mukama, inkuru nziza Yezu Kristu nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Mwahazwa Mukama. Yezu asubira mu bugarire ari n'ububasha bwa mutima. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose, kandi yahora yigishiriza mu masinagoga yabo, aninahazwa na bose. Araheza aza i Nazareti, aho yari yararerewe. Arinjira mu sinagoga,
nk'uko yahora abigenza ku misi y'isabato, arahaguruka ngo asome. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakizingurura, abona handitswe ngo, umutima w'umukama uri kuri jewe, kuko yasize amavuta ngo mburire inkuru nziza boro. Andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro, mu bahumye ngo bahumuke, kurokora abababaye, no kumenyesha umwaka mwiza w'umukama. Ahejeje arazinga igitabo, agihereza uwahakora, aca aricara. Abari mu isinagoga bose bari bamuhanze amaso. Aca atangura kubabarira ati, uyu munsi ibyanditswe byarangutse imbere yanyu. Bose baramwemera, bagatangazwa n'amajambo meranda yavuga. Bitwakirize yombi iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi turiko turumva mu bisomwa vya mbere, aho tubandanya kuzirikana amajambo y'Imana azananye mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Yohani azaragaruka cane kuri ribwirizwa ry'urukundo. Urukundo turumvise uyu munsi ngena rutubwiye, sigo ngomba kwigisha ko cane, twahava tururarako kuko ni ingabirano kandi ni ikintu gishika kure cane. Ariko reka ngerageze kuguma hafi y'aya majambo. Ubwa mbere akatwereka urukundo atari kumwe tugwibaza. Wamusanga umenga twumva umenga urukundo ni ibintu vy'amasantima tugira ku wundi. Ubwa mbere si ico. Atubwiye ati ngo twebwe nitugira urukundo kuko Imana ariyo yabanje kudukunda. Kumva yuko urukundo ubwa mbere hari ikintu kiva ku Mana. Mbere Yohani we akagira ati ni Imana nyine, ngo urukundo, ngo Imana ni rukundo. Hajya iyo ukunze mugenzi wawe by'ukuri, hari ikintu uri kurakabakaba c'Imana. Atari rwa rukundo romantike go mu maradiyo, go mu miziki niyo kwa Farias n'abandi, rw'amasensation n'amasentima, ariko urukundo rugutuma uwundi umukunda ubwiwe wenyene, kubwiwe, ataniyindi nyungu muronderako. Kenshi aho hantu haratugora gushika. Gakunda uwundi kukwanguye neza, umenga hari ikintu ndondera cuku gubwa neza kubera naka, kubera taye yiwe, kubera ingene atwenga, kubera ingene ameze neza, kubera ari uwo mu karyango keza, kubera yamashira aho nshaka. Ukabona umenga ni wewe wirondera, wewe ukunda, ni wewe wirondera mu wundi. Ushobora gushika ku rugero rw'urukundo aho wumva uti ico ndiko ndakunda mu wundi si cyo bwa mbere jewe niyumvamwo ndonkamwo mu gukunda uwundi. Ego niko kandi abantu turabano ku rundi ruhande. Ndaguye ndagarutse, ntidushobora gukunda nk'abamarayika, ntidushobora guca dukunda neza rwose byose nk'Imana. Ariko hari ikintu Imana ikunda kutubonamwo mu rukundo, ikatubonamwo umwimenyerezo udahera wo kwimenyereza gukunda. Yagira umuntu yavuga ngo ni umukristo ngo arakunda, oya, uvuga uti ndi mu mwimenyerezo udahera wo gukunda. Kuko urukundo rurangutse n'uruhe? Tugere Kristo. Nibaza ko urukundo rurangutse ari uruhe? Umuga banye bavanye imbere ya altari, sheri, shushu, meme, fifi, nagusimbanye uyu munsi, ndarutasha uyu munsi. Ntihaca kabiri ukabona bariko barahana amakofi. Cyangwa ugasanga umwe yataye uwundi hanze. Mvuze ntumwe yataye uwundi hanze kuko n'uyu munsi abagore nabo basigaye batabagabo hanze. Ahibura y'abarabarembeje. Barabarembeje gose. Abagabo pati wa mugore wahedzagira arantaye hanze. Nimba utabungabunza urukundo rwiwe nawe araguta hanze nyine. Sibijya
ubwa mbere nibijya, ariko kandi si bijya, birarengeye hajya. Imana nta rundi rugero rwiza yaduhaye rw'urukundo. Hagiye uvuze ko ukunda uwundi kandi ibyo kurushaho kumukunda nuko uvuze uti no gupfira. Sinzi ucyagiye ati go nibyo, kandi Imana iguhezagire kuko uri mukuri. Ikone, image nziza, symbole nziza ya mbere y'urukundo mukuri imbere y'Imana ni umusaraba wa Kristo. Barya baza kuri altari, sinzi ko by'ukuri babumvise bati jewe pati imbere y'Imana n'igihugu cyayo n'umuryango w'abantu ndemeye kubaho nk'uyitanga, akemera gupfira uwundi kugira ngo uwundi yiyumve ubwiwe. Ibyo rero iyaba byava ku muntu nibyo pfuye bishobotse. Hariho abashobora kubishikira, hariho abandi bapfa kumbure batabishikiriye neza, ariko tukaza turabika bakaba bukebuke. Ndakwifuriza yuko utokwigera uba muri ubu buzima udakunze, utumvise yuko hariho n'akanya na gato Imana yaguhaye gusa nayo. Afite niko gusa n'Imana. Uyu munsi rero ntuzoje guhabiza uwundi kubera yuko ushaka ibintu wumva bigutembamo. Attention. Nturabundi cyoroshe kuko kumbure hari ikindi kintu ushaka, mugabo kumva uti pour lui-même ou pour elle-même imbere y'Imana, kugira ngo se n'Imana muri kano kanya tuduhuye tumaranye. Ibyo bintu mwumva byoroshe. Nico gituma Yohana agira ati ngo nitwebwe nitugerageze gukunda kuko Imana ariyo yabanje kudukunda. Ubushobozi bwo gukunda si ubw'umuntu, sindemanwa. Nubwo Beni Jean-Jacques Rousseau avuga ngo umuntu avuka ari mwiza, ngo societe niyo imwonona. Oya, tuvuka deja turi bimuga bidashobora gukunda. Hamwe tuvuga ngo tuvukana igicumuro cy'inyanduruko. Muraraba n'umwana w'uruyoya, abana batonya batarakwiza imyaka y'ubwenge gose, ubahe isahani y'amafiriti ariko mayonnaise, ubona bose baterana ingumu. Ugira ngo hari societe yabanje kumukorompa muri ibyo, kuko muri we arafise ubumuga bwo gukunda. Nico gituma uyu munsi igihe dura n'amajambo nkaya, uyu munsi ubuhindure umunsi wo gusaba urukundo rudasanzwe, urukundo rugutuma usa n'Imana, ushobora kwihebera uwundi kubwiwe wenyine atanindi nyungu urondera mu nyuma. Niko abantu biragoye kusanga atanyungu iri mu nyuma, kuko nuko gusa n'Imana n'iyindi nyungu tuba tuko turarondera. Ariko umuntu akagira ati Mukama ndashaka kwimenyereza gushikaho papa murazi ko cagiye mu mwaka w'ikigongwe, hari igikorwa c'ikigongwe yatubwiye ati ni igikorwa c'ikigongwe gushobora no gukunda umuntu ariko arakwanuya. Aimer les personnes ennuyantes ni igikorwa c'ikigongwe cy'urukundo. Mu bisanzwe ugiye kuraba, kuko ushobora gusanga abantu bitugora gukunda kandi atari bivuye gusa muri twebwe, ugashobora no gusanga umuntu ari imbere yawe aragoye gukunda. Icyo gituma kwirengera ukitsinda, ukiyegeranya, ukagira uti Mukama no mubera iki, no mumarira iki ngo yiyumve, yishire yizane, yumve ko muri ubu buzima akunzwe nawe. Nuvyifata ngo gutu kabona ko bigoye. Ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari umugore wawe, kuko akubera agapiripiri cyangwa akakubera igufa tibia, akakubera ikinanya, n'umwana kunanira, n'uwo mukorana, n'urengana akagutwengera ari kurenganya agasigara aravuga utuntu. Mugabo mwahura ukavuga uti ubu sinkishaka kugukunda kuko bivuye kuri wewe, ndagukunda kuko nzi yuko bwa mbere Imana ariyo yabanje kunkunda, kuko ngomba gusa n'Imana nta kindi. Gutyo ibyo biraheza bigacyorora urukundo rwacu, ugasigara udakunda, kuko ari abantu dukunda inkundo ziheza zikatuboha.
ukumva ubuhigwe bwawe ari ukunda gusubije. Warungiza aka message muri groupe ubonye ata muntu akare yajishije ko ukabona umenga barakwanse bose. Yihangane. Batagusubije none ubaye iki? Mugabo we wakunze. Uruhande rwe wawe wakunze. Bagukunda batagukunda mafu n'akazi yabo. Jewe ndabakunda. Gushika ushobora kurengera rwa rukundo. Nivyo iyo tugize tuti merci biraryosha bigakomeza urukundo hagati yacu. Ariko uyu munsi umukama akagira ati naho bose bocika amashetani dukoko ugasigara ari ukunda birakwiye. Kuko natwe Imana itadukunze ari uko ibanje kuturaba kwa marabwa, ibanje kutubona mico yiryohera ngo mbere yadukunze tukira abansi bayo. Kuvuga ku rukundo nitwoheza. Ariko uyu munsi mucamake twumve ko rero urukundo si ibintu twiyumvamo bishobora kutwadukamo, n'ingabirano y'Imana kurusaba. Tugire Kristo. Ndabatumire mbere tumenyereze kurigira igisabisho cya buri mwanya tugikanguka. Mukamashira mu rukundo rwawe. Mukama muyu munsi simpushe kuba mu rukundo rwawe. Kubera abandi urukundo rwawe. Kuko Yohana arabitubwiye neza ati ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana udashobora gukunda mugenzi wawe. Ntibikunda. Urukundo burya dufise rwa bagenzi bacu nico gipimo cerekana aho urugero rw'urukundo rw'Imana rugeze muri twebwe. Bizana na hajya nyene hajya hasanzwe uhura na mugenzi wawe ukamumerera neza, kumva ko umwanya mumaranye yumva ko yari yagukiwe n'ubuzima, aratunganiwe, aratekaniwe, uramubona atari byo mwiteze ku bwa mbere, ahubwo yuko himbawe nuko Imana iguhuje n'ishusho yayo, nta kindi. Hanyuma kwimenyereza kurengera abakuruhisha, bakubabaza, batagutahura, kwimenyereza kurengera ivyo byose bishobora kuzana kundi ukagira uti sinshaka ko bizimya canke ko bikintege ubwiza n'ubushobozi bw'urukundo Imana yashizemwo. Munguruza naho Yezu ngo asubiye iwabo yuzuye amasukse, bose bamuvuga hirya no hino. Hari ibihe mu buzima bwacu duca mu masukse, ibyo birashika, ariko kumenya ingene tuyifatamwo, ingene tuyajera nibyo bitugora. Yezu harageze igihe araba mu masukse, bose bamuvuga neza, bose bamutangarira, mugabo si bose. Ndagoye ndagarutse, ntihaburamwo abusanga bibagora kubibona, ntihaburamwo mbere abusanga baca bajingitwa, bakaribwa n'ishari kubera yuko ugize success, kubera yuko bagukunze. Waronsa akaduga gashasha ngo yagakuye kuzimu, warabibona. Waronsa aga promotion, waradukiranye. Hari ukuvuze neza ngo yabaruzi byonzi nanje, ugatangura gusukamwa ibintu. Hari abantu usanga tumeze gutyo. Uriya musore ni mwiza, uriya mukobwa ni mwiza, yabaruzi cyonzi. Abantu wamusanga umenga tukama dusukamwo ibyondo. Yezu nawe yarafise abantu bameze gutyo, ariko ntibyamubuza kuba icyo ategerezwa kuba. Arasubiye iwabo rero, baramuhaye igitabo, atangura kubasomera. Biraryoshe gushaka kwiyumvira yuko aya majambo ducisha kwa maso, aya mazaburi dusengesha, yuko yabaye amajambo Yezu yasomye, yabaye amajambo Yezu yasengesheje mu mutima we mu gisabisho ciwe. Hanyuma ngo basomera iki gihande ca Isaya, aho abereka ko Isaya agira ati umutima w'umukama uri kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo mburire inkuru nziza boramungika gukwiza hose, mubahoshwe bukiriro, mubahumye ngo bahumuke, kurokora babaye no kumenyesha umwaka mwiza w'umukama.
Yezu araguhaye umwaka mwiza, atari mwiza kubera yuko bizogenda neza byose uko ubishaka, mugabo umwaka mwiza wo kumenya yuko n'igihe woba uboshwe arashaka kukubohora, azoguma gushakira kubohoka. N'igihe uzoba uri umwora coce yagowe, aragufitiye inkuru nziza yuko atari Imana ibigukuye kw'iminwe. Kuko iyo turi mu bihe bene ivyo twibaza tuti Imana ntayihari kuri twebwe, iriho kuba amerewe neza. Ushobora kwibaza kuri amerewe neza ariko ushobora gusanga ari wamerewe nabi kugusumvya. Kuko naho vyoshika bikagorana, umukama agufise ku ijambo rikomeye, agufise ku mugambi. Ntibiherera hano mw'isi, ngumye umutima, gumuraba imbere. Umwaka kugururiye, ubu umwaka wo kugumuraba imbere, umuraba ingene ari imbere yawe. Niho nanje ndabipfurije, nari kubipfuriza ibyiza byinshi umwe wese ashaka, ariko nanje ngerageze kubipfuriza de façon réaliste. Igikuru murawubonamwo ikiganza c'Imana kibaherekeza, kikabumvisha yuko mufise iteka imbere y'Imana, kandi ko mushobora kurizigama, mukarizigamira n'abandi, mukarizigamira igihugu canyu, mukarizigamira ekleziya, mukarizigamira n'imisamirizi y'umuvyeyi. Amen.